Inshuti namwe bagenzi ba Nkerebutsi TV mudukundire tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Uwiteka umukama Imana yacu Allah ko dusubiye kumvikana tukiri bazima, reka tuvuge duti nihabwe icubahiro. Mudukundire kandi dusabe umuntu wese ariko arakurikirana iki kiganiro mugabo ataraba umunywanyi wacu ko yoca araba munsi y'iki kiganiro gato ahanditse sabone canke subscribe akakorako haca haza agakengeri nakone aca agakorako haca haza ijambo toute canke all anaryone aca arikorako. Ibyo niyabiheza azokwama ashikirwa n'ibiganiro byose twama dushikiriza ngaha ku Nkerebutsi TV atakigoranye. Mu nkundire mbanze ndabashikirize itangazo ry'ikigo c'ugwaruka c'Imabayi benshi basanzwe bita Centre pour Jeunes Mabayi, aho kibatumirira mwebwe mwese mudukurikirana abari hirya no hino kwifadikanya n'ico kigo c'ugwaruka hamwe n'ugwaruka rusanzwe rurikiye muri ico kigo mu musi mukuru udasanzwe, umunsi mukuru w'akaranga uzoba igenekerezo rya 20 mu kwezi kwa Myandagaro uyu mwaka nyene w'2025 ukazobera mu kibuga c'umupira w'amaguru kiri ku mugwa mukuru wa komine Mugina. Turi ku igenekerezo ry'icenda ukwezi kwa Myandagaro umwaka wa 2025 ni mu ntara ya Bujumbura, neza na neza ku mugwa mukuru wa komine Mugina, ahabereye ibisikanya ridasanzwe. Iryo bisikanya rikaba ryagizwe n'abamustanteri babiri bahora barongoye amakomine abiri ya kera ariyo Mabayi na Mugina yahoze mu ntara ya Cibitoke, hamwe na mustanteri mushasha yatanguye mbabanga yiwe yo kurongora ikomine yagutse ya Mugina. Iyo komine nayo ikaba igizwe n'izo komine za kera zibiri Mabayi na Mugina. Nobibutsa ko uyu mustanteri mushasha yari yatowe kwigenekezo rya 24 Mukakaro uyu mwaka wa 2025, akaba yari yatowe n'inama ya komine Mugina, ariko ugwetera umugena rw'umukuru w'igihugu benshi bita dekre rukaba rwasohotse kwigenekezo ry'indwi Myandagaro uyu mwaka wa 2025. Muri iryo bisikanya rero ba mustanteri bari basanzwe barongoye za komine zibiri navuga bashikije mustanteri mushasha ibikorwa bitari bike yozobandaniriza aho bari bageze. Aha twovuga rero nk'ibikorwa bijanye n'inyubako zariko zirangurwa muri ayo makomine ariko zitari bwuzure, imigambi yo kwegereza amazi meza n'umuyaga nkuba abenegihugu, kubandanya ibiraro byari byaratanguye kubakwa mugabo bitari bwuzure, n'ibindi n'ibindi. Nyuma yo kubisikanya mustanteri mushasha yagize ico ashikiriza abaraho. Bashakanya kugira ngo nkenguruke igikorwa c'uno munsi, kandi nkenguruke kumushura byose iyo yantoye mu bandi bavuka komine benshi, ikaba yaragize iti kandi ubone iyi komine ya Mugina ncini kugira namwe birero mwafasha akanya namwe mufise amabanga menshi bafatira mukamwagize ati uyu munsi reka igikorwa kiranguke. Icambi cose no gukenguruka. Ishaka biri naco nisho kwemera cane cane abagiye gufashanya kuri iki gikorwa kuri zo jinama n'ingingo kugira ngo iyi komine ya Mugina yagutse tuyitunganye neza, dushobore gutera intambwe dufatiye aho muri mwijije ikivi. Ibizotugora tuzobashikira tubahanuze nk'abantu bari musanzwe umurongo ya aya makomine kugira ngo mutugire inama. Hanyuma ahanini rero nuko twobasaba mugwe mwese agacumuka umwe kanyu, haba mu vyumviro, mu nguvu, eka no muri cyose, kuko nkuko umugwi yabaye bivuze ati turi kumwe twese birashoboka. Nake tugira inama n'ingingo iyi komine ya Mugina tuzitunganya, mwumve ko ari ya twese tuza kuyubaka tukayiteza imbere. Nivyo hanene tunagomba kubashikiriza, nongera ntukira Imana yabyaka kanya tuba dukoranye. Imana nyene twoge tuyisabe izidubwenge mu bwitonzi
kugira ngo ibyo tuzokora byose bizituje imbere murakoze Imana ibahezagira. Ahejeje intumwa yarungitswe na buramatari w'intara ya Bujumbura nawe yaciye igira ico ishikirije, aho yashimiye cane by'imvamutima ibisikanya ryiza bari bahejeje gukora. Banyakubahwa rero kandi bamwe kwiteka Imana yamuhaye, turabashimiye cyane ku bikorwa c'iteka heje gukoreka hagati ya musanteri bahora ari amakomine ya kera ya Mugina n'Amabayi, mukaba mwashingiye Romizero Prize na musanteri rero w'ikomine yagutse ya Mugina. Rero dukomera amashi Imana, amashi menshi cyane. Ndabivuze uko kubera hariho abagira Romizero Prize umengo barashavuye, muga Imana yaradufashije. Abagize Romizero Prize bavuye abahora araba ba musanteri bayigize neza kuko barateye iyindi ntambwe. Hariho rero abatashoboye gutera iyindi ntambwe, benshi usanga bamwe bashavuye. Tukibagira yuko ari ukugenda tubisikanya twese, igihugu aba ari iwacu, n'ikomine aba ari iwacu, n'intara aba ari iwacu. Rero hanini kwari ukubakengurukira umwe wese gucurahira Imana yamuhaye, mwebwe mwese mwashoboye gushika ngaha. Imana mushobora byose ibazigame mu mabanga mugiyemwo, n'abandi batararonka barindire kuko igihugu gifite amabere menshi, kiragutse. Tutari muri ibi tuzoba turi mu bindi, ariko kandi dusabe abahahora yuko mushasha yinjiye niyabikorako baze banguke, kuko hariho akantu baba bazi gusumbyaho kugira ngo ikomine ibandanye ikorwa bayikorera neza, cyane cyane ko musanze muri ari ikomine. Tubibutse ko ba musitanteri bahora barongoye amakomine abiri bose badugiye rimwe mu nama nshingamateka nk'abashingamateka batowe mu ntara ya Bujumbura. Turabakengurukiye rero mwebwe mwese mwadukurikiranye, ahasigaye naho mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Itangazo ry'ikigo c'ugwaruka c'Imabayi benshi basanzwe bita Centre pour Jeunes Mabayi, aho kibatumirira mwebwe mwese mudukurikirana abari hirya no hino kwifadikanya n'ico kigo c'ugwaruka hamwe n'ugwaruka rusanzwe rurikiye muri ico kigo mu musi mukuru udasanzwe, umunsi mukuru w'akaranga uzoba igenekerezo rya 20 mu kwezi kwa Myandagaro uyu mwaka nyene w'2025, ukazobera mu kibuga c'umupira w'amaguru kiri ku mugwa mukuru wa komine Mugina. Murahawe ikaze rero mwebwe mwese, ahasigaye naho ubutaha.